Mana nzima, mu kanya karenganye waduhonje urupfu kugira ngo n'utazi gusoma n'utazi kwandika amenye ko ariho atazohoraho. Waduhonje ubuzima bwo mu mva kugira ngo abagororotsi muri twebwe n'abari gito muri twebwe bamenye ko ibyo bakora byose hari umunsi bazovyerekwa bamaze kwamburwa uwo mubiri. Niyo mpamvu twarose neza, turanezerwa, turota nabi, turababara, turota ibiteye ubwoba, turagira ubwoba, ikimenyetso c'uko abadutanze gushika mu mva bari muri birya babayemwo bakiri mu mubiri. Watuvyiye kandi abakwemera n'abatakwemera bavyutse, ikimenyetso c'uko tutazohera mu mva, tuzozuka. Nubiherebwe icubahiro, uri Imana koko. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cacu, nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD, na mwese abanyacubahiro muri ngaha aye, ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Nk'uko rero icigwa tumaze iminsi tucumva ni icigwa gisiguritse, ni icigwa gitahuritse, ariko intumva ni intumva nyene, ivyo ibifata ibisanzwe naho biba ari ibintu bikomeye. Kubw'ivyo rero ko twagize amahirwe tukaba dufise indongozi ziyumvira igikorwa nk'iki, abarundi turahiriwe. Aya mahirwe ntituyapfusha ubusa. Icya mbere na mbere, abarundi twabayeho nka ba bantu babaho mu gihe cya Farawo. Ibyo ntawobisubiramwo, murazi ingene abarundi twabayeho. Aya mahoro dufise arimwo umwimbu wo gukorana nk'uku, sayo gupfusha ubusa. Niyo mpamvu dutegerezwa kuraba mu vyanditswe ngaha muri Korani, tukaraba ikigabane ca kabiri. Muri ico kigabane ca kabiri umurongo wacu wa 48, Imana itubwira amajambo akomeye, aho ivuga iti: nimutinye umunsi umushaha ataco uzomarira uwundi, no gusabira uwundi bitazokwemerwa, ikibagiwe co ni impongano ndizokwakirwa. Ivyo bimaze kumera gutyo, abarundi duca turaba tuti none tuvahe tukajahe, turiho gute, vyifashe gute? Tugaca tubiraba muri Korani ikigabane ca kabiri umurongo wa 21,
Imana rugira byose tubwira iti emwe bantu nimugamburukire umuremyi wanyu niwe yabaremye mwebwe n'abakurambere banyu kugira ngo mumutinye mwicishije bugufi. Aho Imana ibwiye abantu ko bategerezwa kumenya ko ariyo yabaremye. Kuyitinya rero ni ugutinya amategeko yayo, gutinya kigibuza tukiyubare tukireke, kigitegeka tukibandeko tugikore, uko niko kuyereka ko twayimenye. None duhiriwe duhishije. Abaturongoye bamaze kubona neza ko iki gihugu ubuzima cyaciyemwo ataho butaniye n'ubuzima abanyesirayeli babayemwo bari mu butware bwa Farawo. Hanyuma rero Imana rugira byose igaca itubwira muri kino kigabane nyene ca kabiri umurongo wa 40 ikatubwira iti yemwe bene Isirayeli nimwibuke ingabirano zanje nabahundagajeko maze mwubahirize isezerano ryanje kugira ngo nanje nuzuze ibyanyu kandi ntimugire uwundi mutinya kiretse jewe. Aha hantu rero dutegerezwa kuhumva tuhatahura. Imana ivuze iti yemwe bene Isirayeli ni nk'uko muri kino kigabane mpagaze ngahi Buhumuza mvuga nti Imana ivuze iti yemwe bene Burundi, yemwe bene Burundi nimwibuke ingabirano z'Imana yabahundagajeko maze mwubahirize isezerano ryayo kugira ngo nayo yuzuze ibyanyu kandi ntimutinye ubundi ya mahanga yigira ibihangange ntimuyatinye mu kubahiriza isezerano ry'Imana. Naho niho biri. Ubu rero turiko turavuga ubunebwe muri kino gihugu, turiko turavuga ubusuma muri kino gihugu, turiko turavuga ubwambuzi muri kino gihugu, ububegito butandukanye. Mugabo ya leta ashira Imana imbere no mwibwirizwa shingiro Imana imbere no mu mabiro yose no mu bikorwa byose Imana imbere. Ariko turiko turavuga ubusuma, ububegito, ubwambuzi, ubushurashuzi n'ibindi. Ubunebwe bwobwo bisigare nk'umuco nk'umugenzi. Abasore baricara ku marigara bakanezerwa, mbere bumva umunezero ntukwiye bakiboreza, kandi ababyeyi barengana, inzego zirengana, umusore akuze ashoboye gukorera igihugu ariko arekereza inkonda yaborewe kabaye. Ariko twashize Imana imbere kandi turiko turakora ibikorwa, mbere na nyene icubahiro araduhimiriza gukora ibikorwa akaduha n'akarorero. Mbere dufise imbono
twumvanye indongozi yacu itegerezwa gushirwa mu ngiro 2040 ingene twifuza ko Burundi bwoba bumeze 2060 ingene hoho bizoba aragahebuza ariko ubusuma burabisiriki ubunebwe burabica bigacika none hakorwa iki tugume tubiganira uko nyene erega ngo hari abantu barabanebwe mugabo baricara baravuga bati dutegerezwa kubaho dutegerezwa kurya dutegerezwa kwambara dutegerezwa gutunga ibyo batunze nabyo natwe tumenye ingene tubigenza abo basuma rero abo banebwe muri iyo nama yabo havuyemo ubusuma kandi barabizigirwa muri iyo micungararo kuko bamwe barabungere abandi barabarimyi mugo babona kwama barima kwama baragira ibyo babireke ahubwo birongere ibitabaruhije none babigenjeje gute barice barumvikana ingene bategerezwa gukora ubusuma shefu wabo arababwira ati jewe nzoba umutasi ntate ahantu hari ibintu hanyuma nige ingene abo bantu ndabagota ndabasinzirize namwe muri hafi muce mushorera aho ngo ntibyatevye icyo gikorwa baragikoze muri iyo micungararo ngo barasahuye ibitungwa barogoroza abantu bose basigara bifumbereje kandi naho baja mu byambu ntibatora kuko abo basuma bari barabyiteguriye ubuhinga burimo n'ubwo kuyobya ikirari no kuvuga aho zaciye bakayobya abariko bararondera bakabacisha mu zindi nzira kugira ngo ntibazifate mugabo mu nyuma abagabo baricaye baravuga bati ibara riraguye none dukora iki baje inama babishikiriza umwami bati ibintu byacitse ubu uye ibicaniro byasivye hose ibara ryaguye abasuma badutembeje kandi niyo bafashwe bararekurwa kandi bagaca basubira mbere byaja no hejuru ababafashe bagaca baja mu ngorane none nyakubahwa rabe ingingo ufata ati mwifuza iki titwe twifuza ko abafashwe bazishoreye bonyongwa abafashwe bariko baraziyanga bace banyongwa abafashwe bazinyegeje ahantu nabo nyene bace banyongwa kuko ibyo byose bizoba ritonga mwama cakubita kw'ikidoda ati genda mushira mu ngiro nta minsi yahaciye rero barabafashe bafata bariko baraziyanga barafata n'abandi bariko barazigurisha zibona barafata n'abandi bazinyegeje ahantu bose babona urubanza ni kashi babashira harya rero kugira ngo babahashe mugabo mu mategeko yahajya ngo umusuma agiye kunyongwa yategerezwa guhabwa ijambo rya nyuma kugira asige impanuro bagere bace baravuga bati twebwe naho twafashwe tukaba tugiye kunyongwa shefu wacu atata akamenya aho ziri akongera akagota
benezo bagasinzira umukondora zosi tukazishorera bariko baragona, uyo mutaramufata ntakirashoboka. Abandi bati nivyo, uwo muntu tuzomumenya gute? Bati muzosanga afise inanga niyatemberana, kuko aharaye arabateranisha agatiro kagaca kaza agaca yikorera ibyo ajejwe. Ntibatevye kumushikira, nawe baramushikana. Bamushikanye harya, bariya bose bati wa wundi n'uyo. N'abanyagihugu bari harya bamubonye bati uwo nta nkeka n'uyo, kuko na twebwe iwacu umunsi yaharara bwakeye tuja mu byambu. N'abandi baramwagiriza bose. Ico gihe rero barahawe iryo jambo, barikurikije no kunyongwa baranyongwa. Mugabo ujyashikiriwe nawe nyene yategerezwa guhabwa ijambo. Arangije ati usubiriramwo itegeko ry'umwami ritumye uru rubanza ruba gutya. Baramusomera, abafashwe bazishoreye banyongwe, abafashwe bariko baraziyanga banyongwe, abafashwe bazinyegeje ahantu banyongwe. Ati none muri abo je ndimwo? Je mubona ndimwo? Bati wewe abantu bose babivuze ko ari wewe utata, ari wewe ugota abantu zigaca ziga, none ivyo birimwo? Basanga nta birimwo koko. None bamucire ubwo atakiriwe n'umwami? Bumva ntibikunda. Ariko bamureke gutyo, nabyo nyene bumva ntibikunda. Basubire ibwami kumubwira umwami ko hari irindi tegeko bari bakwiye naryo nyene gushiramwo. Babona uwo mwanya ntawo, baca banyonga barya. Nawe baca baravuga bati kugira ntabandanye iki kibi, abagabo bariyumvira ico bokora. Baca bamukorera ikoti, inusugoti ni ukuvuga ijaketi, barayandikako kugira aho azoca hose ntaziyoberanye ngo asubire gukora ububisha nk'ubwo. Kuri iyo nusugoti baca bandikako urudome U n'urudome we, no ku nkofero yiwe bashirako izo ndome nyene. Bati cugenda niwakuramwo izo mpuzu, natwe dusabye ko abantu bazoca bakwica kuko uzoba ushatse kwiyoberanya. Mugabe izo ndome insiguro yazo abantu bose barayibonye, naho uzokwaka indaro bazoba bazi uwo uriwe. Acaragenda. Ageze mu nzira yagumye ahanuza abantu, bamwe bamuzi n'abandi batamuzi, kuko ico gihe abantu bavugije induru ko arekuwe, baramwirukana arenga umutumba arenga uwundi. Yatanguye kugira agahengwe ageze kure y'aho hantu urubanza rwabereye. Aho hantu hashitse rero yaraganiriye n'abantu, aratangura gukora ibintu byiza, ibintu byo kwiyerurutsa, ibintu byo kwihindura. Akora neza, ahanura abantu, afasha abantu, kugeza igihe hari abandi bamuhumutse ko bateye wa wundi aracariho, kandi uwo ni uwirunaka. Abandi barishwe warasigara. Abantu bati mumuzi gute? Bati uwo ibyo byandiko bisigura ko ari umusuma w'inka. Abandi bati umuntu w'umugira neza ari ngaha ariko akora ibintu byiza, ariko arahanura abantu, ariko arafasha abantu dukorwa dutandukanye,
mugomba kumwandika ibara. Muga mu nyuma byarashikiriye abatware barabikorerako, baravuga batewe kuri umushitsi muri kano karere atagiye kinini uhamaze, ibi bivugwa n'ibiki? Ati havuzwe ibiki? Bati bamwe bavuga kuri umuntu wagira neza, abandi bavuga kuri umusuma, none dusobanurire. Ati jewe abo bavuga ko ndumugira neza ngira nibo bavuga ukuri, n'abavuga ko ndumusuma hari icyo ndiba kuva njika ngaha. Tisawa, batubwiye izo nyandiko ziri ku mugongo wawe no ku ngofero yawe ko arizo zikwagiriza, zidusigurire rero. Tijewe izi nyandiko iwacu abantu bakora nk'ibi mubona nkora nizo nyambaro bambara, ni iki mukora? Turudome u rusigura umukozi, bati we narwo w'Imana, kubera ko abantu bamubona ariko ameze baciye bemera ibyo. Natwe rero abasuma turabafise, abambuzi turabafise. Nyene icubahiro niyafata ingingo zo kubahasha, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. Nuko bimeze. Naho tubandanya guhanura dusigiririza amavuta tubembereza, unaona ilikunda. Imana rugira byose iratubwira muri Korani mu kigabane cya 2 umurongo wacu wa 11 itubwira iti abo bantu niyo babwiwe ngo nimureke ubwononyi mw'isi, bavuga bati aha ndituriko turonona, ahubwo isi turiko turayitunganya. Ntibakebugwa rero, barakebuwe kera cyane. Iki gihugu murazi aho cavuye, ibiganiro, impanuro, amasezerano. Mugabo abantu bamaze guhaguruka bati tunakata omeramo, byaciye biba nk'uko bimeze ubu. N'aba rero abanebwe, nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere n'umutekano ategerezwa gufata ingingo. Abanebwe apana kubabembereza. Aha basanze ku marigara arafise abakozi bakwiye igihugu cyose, amarigara atuzwe, kuko babwiye ngo ayo marigara ngo nubunebwe no gusubiza inyuma umugambi w'igihugu, bakubwira ngo turiko turabitunganya. Data wanje ubuho nabitaburiye ko impuzu n'abagize imishatsi y'urushwigiri ntibakibita abasazi, babita abasani. N'abanyurumogi ntibacitwa abari gito, bitwa barasta. Ibyo rero muri kino gihugu bitegerezwa gufatirwa ingingo bituzwe. Ya mashirahamwe acavuga ngo batoteje ngo agateka ka muntu, batajijua. Mugaba abana bacu, urwaruka rwacu ruje ku kivi rwanse rurya igiti. Nuko bimeze abo basuma, kuko muri Korani mu kigabane cya 82
umurongo wacu wa mbere Imana ivuga iti baragowe abibisha iminzane. Iminzane rero yavuzwe hano imfunyapfunyo ni uwiba yiyambitse icyubahiro, udashobora kumwita umusuma kandi yambaye icyubahiro. Uwo rero aba ari umuhinga akoresheje icyo cyubahiro n'ubwo buhinga. Ugasanga no mu bakozi b'Imana nta mwongo ubura isato ibidahirizwe. No mu bakozi b'Imana turimwo twambara uwo mwambaro mugabo tugasahura tugatembya. None nimuhora mubibona umushikiranganji nta ngorane baramutura bafatanye mu makaruvati, abapasiteri abashehe bataburaniye ko amakanzu. Hajya biba ari biki? Haba harimwo abigize amasiha bagasahura ubutunzi abanse ko bagabura cyangwa ko bababuza batireka gusahura bagatana mu mitwe. Kumbe rero ingingo nizifatwe, nta kubembereza abasuma, nta kubembereza abambuzi. Agateka ka muntu nta ukazi. Mugabo hariho umutama padiri yavuze ngaha yavuze ati byanka byakunda igihugu kizobamwo disipurine. None abasuma tubandanije tubasiga amavuta, abanebwe bakabandanya basigwa amavuta, iyo disipurine izoba ryari? Hategerezwa kuba ingingo Imana twashize imbere iranga ikibi igakunda icyiza. Twayishize imbere, none ubwo ibyo turiko turakora mu madepartema turimo, mu bushikiranganji turongoye, mu bisata turimo, mu bisata turongoye, ubwo Imana niyije imbere cyangwa habanza igiturire? No kuraba mu mavuriro abaganga ubwo bariko barakora ku neza y'igihugu cyashize imbere Imana, abagwayi bakarema, nta miragwe babatera kuko batabazi cyangwa batabona mu kiganza cyabo ko hatomoye. Abacamanza ubwo bariko barakora nk'igihugu cyashize Imana imbere, nk'igihugu Imana yarokoye kigeze ku manga y'ihonero. Ubwo bariko barakora bashize Imana imbere kugezaho umukene yabituye, umworo yabituye, umuntu muto muto yabituye, kandi arenganywa n'umuntu amurusha ijunja n'ijambo n'uburyo. Ubwo bariko bararaba bati iki gihugu cyavuye kure cyagarukiye ku manga, none Imana cyayishize imbere kuko yakirokoye. None nanje ahandi aha nicaye ndabe ko uyu mukene atava yidoga ngo Imana ibyumve. Ubwo ntaraba icyo bazanye, atarabye cya gihugu cyamushize hajya nacyo cyashize Imana imbere, kuko abakirongoye bazi neza aho Imana yagarukirije iki gihugu ko cyari ku manga y'ihonero. Umwe mu byajejwe turi indongozi, kuko indongozi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ko uburongozi buhera mu rugo. Urugo rwose rurimo umurongozi,
none umwe wese mu byo ajejwe ubwo ariko arabirongora nk'uwo mu gihugu cyashyize imbere Imana, kuko Imana yagikuye ku manga y'ihonero. Ibyo no tubirabe kugira ngo imyidogo y'abantu barenganijwe, basahuwe, bacinyijwe, bacira urwangondagondo baje bidoga ngo Imana ibyumve, kandi twayishize imbere, kandi tuzi aho yadukuye, tukibyibuka yoba ari ingorane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ubwa kabiri utegerezwa kugituza ukoresheje kuvuga. Ubwa gatatu utegerezwa kugituza ukoresheje kunena umunyakibi. Mugabo ngo uko kunena umunyakibi ngo nijerekana ko na wewe atantege ufise. Kumbe rero utegerezwa gutuza ikibi ukoresheje ububasha ufise. Ikibi gituzwe kwa nguvu, kwa upole, nuko bitagerezwa kumera. Nakubembereza, hanyuma bavuga nabo bavuge mu buryo bwo kubembereza, hanyuma abandi nabo bavuge bati uyu yimonogoje turamunene. Ariko guhasha nibyo niwo muti, nta kundi. Abantu ugasanga ibyankenerwa mu gihugu barabinyegeje, barabyigungiyeko, ngo bashaka babanze bavugane n'inzego, bavugane na leta. Bavuganira iki? Iki gihugu nimba ya mahoro arimwo, sayurya atunze gusumba abandi. Aya mahoro Imana yaduhaye aciye ku maraso menshi y'abarundi. Abo barundi ntibaraburya atunze gusumba abandi. Abo barundi ntibaraburya yashitse muri irya ntebe. Oya, abo barundi barabu Burundi. Niyo mpamvu aya mahoro yakamishije. Emera bakurongoye, emera batwara igihugu bakubwire ingene bitegerezwa kugenda. Apana ngo tubanze kumvikana, unaona nini? Ubu nka hamwe abiguza ya mahoro bozuka, we uri kurayakamisha ngo igitoro ngo gitangwa ngo bitarinze kumera gutya, bakazuka bakaza biguza ya mahoro, ubwo ho babwira ibyo bintu. Kumbe rero uwo ari we wese amenye ko iki gihugu cyavuye kure, iki gihugu cyagarukiye ku manga, kandi kugira tugira ya mahoro tutegure niyo migambi y'iterambere n'ibindi, nuko dufise aya mahoro yavuye kure. Niyo mpamvu uyagira igikinisho, uyagira ikintu cy'ikijajuro, agashaka kukamisha abandi bariko barayuza, agashaka kugira ubucamanza ko ari ikintu ciwe, agitegeka ku mufuko wiwe, agitegeka kuko yashitse hajya departema
ubuyobozi ubwo ari bwo bwose agashaka buganze abugira uko ashatse, abadafite icyo bamuha batoke. Yarashitse wewe abashinzwe gufata ingingo nibazifate, abarundi aya mahoro tuyaronke twese, tuyungukemwo twese, apana ko abari gito, abambuzi, abangushi, imboregwa, abanywarumogi bagira ijambo ngo nagateka kabo ntibibeho. Nibafata ingingo, ibyo byose bituzwe, kiri igihugu c'amata n'ubuki, kiri igihugu cashize Imana imbere, abatayubaha baje ku ruhande. Nubwo bitegerezwa kumera, abatubaha inzego z'igihugu, abatazumvira, abatazigamburukira, abashaka kuzitobera, abashaka kwigira amasiha, twegeraririza mu kigega, nabo banyegeza mu myobo, bacukunywe hatuba. Ntibikunda, ni ngombwa ibyo kubembereza ngo urabona, ibyo bihagarare, ibyo bihagarare. Amaraso yamenetse ni menshi kugira amahoro tuyabone. None kubera iki ntaho nikora ataronka icyo yifuza kandi hari ababyigungiyeko? Nimufata ingingo zose zishoboka, aya mahoro tuyakamishe twese, aya mahoro tuyaronkemo twese, ntaho nikora ashikirwe, utacafise ashikirwe, abamutunganiriza babihengetse mukabimenya cukuwa hatuwa. Nuko bimeze, abo banyegeza ibyankenegwa babinyegeje mukabimenya cukuwa hatuwa. Nuko bimeze, umwe wese ahaherereye hategerezwa kuba ijisho rimukurikirana rimuraba. Erega umurongozi n'umuntu akomeye cyane. Mu gitabo cy'amahadisi kivuga iby'ubuzima bw'abageneye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngo witwa Omar, inyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwo Omar ngo baramutoye ngo abe indongozi arongore abayisilamu bariho muri ico gihe. Ico gihe rero ngo yaraye araragaragurika ntiyatoye itiro. Hanyuma umutambukanyi wiwe aramubaza ati, mutamani n'ibiti ko iri joro waraye nabi, ugaragurika uragwaye, imeze gute? Ati njanye niyo mba ngwaye, atariko ndamerewe nabi cyane. Ati gute? Tije bantoye kuba umurongozi, kandi umurongozi ni umutwaro ukomeye cyane, ni umutwaro uhambaye. Ubu ndiko ndibaza ingene nzokurikirana ubuzima bwabo njejwe, ingene nzomenya ingorane bafise n'ingene nozitorera umuti. Si ibyo gusa rero, n'ibitungwa bitunzwe n'abantu nibiba mu mashamba byose ubu nije murongozi muri aka karere, ntegerezwa kumenya ntihagire ikirenganya ikindi. Niyo mpamvu narendagaragurika niyumvira aho nohera naho nogarukiriza, kugira ngo ubu burongozi ndaburonkemwo umugisha, sindaburonkemwo umuvumo. Kumbe rero nyene icubahiro nabo mufashanije akazi n'igwanya, Imana yarabahaye intara, natwe abene gihugu twaratoye, twaremeje. Mugabo Imana niyo yatoye ubwa mbere, twebwe twaremeje. Kubw'ibyo rero koresha
ububasha mufise kugezaho iki gihugu kiboneka ko ari igihugu cyashize Imana imbere mu mvugo no mu ngiro. Ubu byanse nawe mukoreshe ububasha mufise. Imana ibahezagire.